amakuru ko ravugwayo n'amakuru abiri yene gusa ntana yandi ade gatatu ya chuma ku ruhande ya chuma kwaje kwa pla ariko amakuru kavuga cyane n'amakuru ya Rayvany Vivon boss wa Next Level Music chatumena Harmonise Rajab CEO wa Konde Gang ana makuru ya mbere amakuru ya kabiri na makuru ya Zuchu na Diamond na makuru ya Zari no muntu yo kurundi ruhande abona yuko video yabo nafoto yase ku mbuga zigiye zitandukanye ariko aravugisha abantu benshi naka video Zari ariko by the way what's not postinze bonyene gusa ni Zari gusa Diamond cha postinze Zuchu cha postinze Zari Eva na jemvuga nti burya rero sasa abantu dushaka kugira dushaka kubaka izina turagerageza no duhere kwa Rayvany Vivon mbeko na Harmonise ubuherutse munavyibuka twanababwiye abona ko Harmonise yagiye mu gihugu ca Amerika mwihiganwa canke muri award bise African Entertainment Awards ibera USA 2023 abona yuko yatumiwe nk'umuririmbyi agiye kuririmba kandi no mu kategori y'abahiganwa ariko nka Harmonise ko yavyivugiye ku munsi we yavuze ati mu biganiro bitandukanye yavuze ko yagiye atazi ko azoronka izo awards sige ko ku award yose ko twayivuze ko cyane kwazi imisi indwi imeta 6 bibaye iramazi misego bibaye abona yuko Harmonise bana yakiwe by the way n'abantu benshi cyane kuri haya kuri airport mu gihugu ca Tanzania yabona yazanye ma award atatu award ya mbere atawukanye yari artist of the year umuririmbyi w'umwaka aho yakubwiye ati je sanzi ko nzotahana no award imbere ya Rema Rema rati ubwo abantu benshi ya ndirimbo yo gati ndirimbo calm down ndirimbo y'isi ni global ya n'indirimbo y'isi ni l'hymne national Adero nafatira himne nationale ngomba bifate ngo igereranye n'indirimbo za single gain n'izige zitandukanye ubona yuko indirimbo kabiri yataho indi award ya kabiri yatahukanye ni video of the year y'indirimbo single again ndimo ngo irakaze cyane gose yarayimerita igandi birarenze samajwi amasanamu meza kandi n'indirimbo badegeze kumvira n'ingene ikoze n'indirimbo ya East Africa muri kano kanya y'amapiano yarejweko hari zizazo za enjoy n'indi umugabo ko iganye ya babuluko ari izo ari mbena ya babuluko no trophy gatatu yarose ni King of Afro Bongo East Africa Afro Bongo nk'umuririmbyi mugabi yojewe sinayemeye Afro Bongo wayihande none King Afro Bongo Diamond burya Diamond kubera ijya penetration yo muri Congo n'abakofi ariko vyibuke neza iganye yarayimerita singuciriyemo inye East Africa Entertainment Awards kugira ngo ujemwo urasubmitting indirimbo zawe rero utishizemo indirimbo zawe ntujamwo peut-être ko batabishatse voilà mugabo iyo baza kwa babishatse iyo igatwara Harmonise yari kuba yadandajwe n'abanyene kuyitanga yaba bashizemo yego vraiment ndibaza what's kintu kiba kihari cyonyine gusa nuko maybe Diamond yabonye itahuka inshuro nyinshi ko Diamond wibuke African Entertainment Awards yatangwe 2015 2015 yatangura igitangura gusa umwaka wa mbere yatahukanye n'umuntu yiswe Mosi yari mu artist of the year muri award nyene yongera atahukana upcoming of the year yongera atahukana indirimbo y'umwaka no yatahukanye ntuze zitatu Diamond rero wewe nawe atahukana rero umuririmbyi w'umwaka muri Afrika yose 2016 igitangura ajoga atahukana 2019 2019 kandi muri by'umwaka 2021 bivuga ko Diamond amaze gutahukana ubushimwe bwose yamwe tujemo n'ubushimwe bw'indirimbo song of the year cha video of the year Diamond gushikino saha afise ubushimwe 8 amaze gutahukana kuva 2015 bivuga yuko nico shagarukako bivuga yuko muri nawa chavuga ati jeze nazitahuka igihe kirekire nazo nkikeneye ndese ishago zirana ndanazirenze voilà siso gusubmitinga na nizanje ndazimwe zo mu Rwanda zabira ngaho hirya yeje uherutse ko bazi ko ari award zikomeye baraje bro uvuye no wini chere yaparanza Davido aba jet privé barema Diamond ariko Diamond nawe nyine barafisa akaguma muri Tanzania sinzi ukuntu babaye yazinanye ngira ngo na mama
n'umugore n'umwana n'umukozi wo mu nzu oya uvyibuka yaze famille yose yaze famille yose aba bodyguard aba days abaki yaratse gutora ubushimwe abushimwe bukaze abushimwe bukaze ya bushimwe bwa stress music gwa mbere yarihiwe kuza kuririmba bamurishe ijakari yacu bamuhereza kanoti kamawa tuko ntabwo wadi ngo twarogeye baraguha kabahashe bijanirana so bivuga yuko yavuga ati je nanje kanje kweka abavyeyi banje ivyo nakoze sinigeze nkora DJ nyine fise support y'abavyeyi n'umuryango so rero kugana bigi kurundi ruhande ni Harmonise yashitse avuga amajambo atangaje kuri Diamond amushimira avuga ati uko biri kose ibi ndabikesha Wasafi ati mbere ati nibazo ko ico mwita ibeef canke ico mwita ibibazo twagiye twaciramo na Diamond vyose vyoba vyava ku maraso ashushe twese twari dufise ati ubu twatekereje ati turakuze ati niyo mpamvu Rayvany boy yasanze muri ndavuga muri haya muri Konde Gang HQ muri headquarters za Gang za Konde Gang aje gutana with trophée yo by the way abona yuko amubwira ati twaje ngaha kugira tubereke yuko nubwo dutaye amajambo biyeje ku ma social media bajya babira ati business bajya barankana bajya ntibona ya mabifu twaba turavuga kare ona bifu za bongo bajya bo barayagiranye bakayagira bakayinjiramwo mugo ki business kare kuravya video ya Rayvany na Harmonise gweje kurangire bameze kugaragaza kuraba ngene bariko rabihoyahoya nibo kwemera kari baje haki bavaye amaso kwandika n'uyundi hasi bavuye hage babiheze uze kintu kimwe hajya just ko Rayvany canke Harmonise afite indirimbo ari mwafite n'inimo n'uyundi no gwazifisha ntibandikirana bajya ari na bavuga yazi hajyanye nuko yabonye vibe iri mu bantu ko bajya atipaze kujana n'umuyaga akaraba kavuga ati jewe iyi ntegeza kwiprofita ntinjana yabonye vibe iri hajyanye iri kuri airport mu bantu gihugu Harmonise nuze tuzotatu ushe butatu ati re no nanje ndamusanga muri hari amamenje nk'igihumbi namusangayo amusanzeyo bana manje bayapfutse unasema kuna kiki nijane kimwe gati bajya baje murazi kunira makiki sana reki ibi ushaka guhagarara ko hanini cyane ni kucerekeye amajambo agiye avugwa n'aba manager babo ndavuga mugasa situkote ya Wasafi abahoze ba manager kuko nta makiri manager wabo abahoze manager babo batishimiye na gato uku kuntu gwa Rayvany yasanze Harmonise muri Konde Gang yagize ubwenge yari kugira gute none baba ntabyishimiye ati icyo gukora yakumurinda ku muryango ati je nigiye cyangwa nawe nje kuraba bisanzwe apana yuko nogira yo kwinjira indani bamwe ati nimbasha kumvikana turasabye ntibumvikane ntibizonabe no kubaho bumvikana twaze dukeneye muziki uzocubiha umuziki uzocubiha niko ko ngaye iwacu bamwe batangiye kugira ubwoba ngo ngo batangiye kwifotozanya abo ni bande satu binafize batangiye kwifotozanya ngaba baravyishe kandi baravyishe rega baravyishe nyimba nakazi kawo umbe nabwo washigikiye hakino bifu kibaho rero ariko nakabifu mugabo kabifu kaje ko kwaje kwa pla mugabo ki business normally ibe beef ya social media ariko turi kumwe tuyage niyo business ko twavuga ngaho no kuyaga tuyage abantu batibona kugira ngo ntibigire bakema ibyacu kuko batumye turi kuma cavuga haye baratekone barasubiranye kuko wowe abafana nubwo twe tubigira base babigira réel babigira ko biri real bavuga ati jewe ndi wafizo je ndi wasatubi ntabirefu je ngano nkoreramo so rero abona ko amajambo ariko ravugwa ni menshi cyane ngaho muri Tanzania kuri no nkuru y'abagabo babiri ubone ko bamwe bari dogati ntibahuze ije ntibibaho bamwe ati indirimbo zirahari umuziki uzobupfuyizo hari nabo atari indirimbo zibiza amaze gukorwa zabo ati ntibinakogwe ntibinashoboke ubona ko na Harmonise yabajije ikibazo ati bafite indirimbo na Diamond yaje ati ha yishyuye atabaza ruko ati nivyo nibikivyo abafasha ati wapi habona nde ati habona nde yaboneka jewe mu nyice ubwo we cyane atanga ati ati mungare Rayvany we yabona ko atavyatari ariko rero no munsi rero kigano yashaka gukora muri radio mu media ya muri Tanzania naho sindi Close Media Close FM yashaka kuvuga ati bamaje ati bafite beef na Diamond ati ko muri Rayvany mengo bisa nk'ivyaheze beef zapungutse abo ati Diamond zogwa dufite na beef mpaka abonye yagovye ko beef yagarara nibikunda nawe kabigira ndabona ati yo kwene nibikunda ofete umwe muri abo babiri umusiyoma nikama akavuga ati je basi ndayihevye ntaco ihazo cavuga ati sinyara uvuge ko wewe vyagize gute vyadabutse vyakunaniye vyaheze hayi hamugire gute uvuge ku mpebe yiki ubugabo kandi mu muziki cyo nigishoboka kandi ubu nibigene ntibinakwiye
ntibinakwiye kandi nuko rero amakuru avuga ko abagabo babiri nayo ariko kandi nkuko nabibabwira abantu baciye muri Wasafi muri rusange Wasafi sito ba mbere ariko baje bubosi cyane abambere avuga Harmonise Rayvany Diamond nabo nyene barimwo bakoresha social media cyane ugereje kuraba no kubona gwa Diamond muri kano kana we ni yicaye kubona yuko yagize kunyahamagara Zari the boss lady wahoze ari mu tambukanyi babana bubatse rumwe bagiye n'abana bashika babiri abona yuko habonetse video n'amafoto bari mu nzu ntituzi ko ari kwa Diamond cyangwa ari kwa Zari ariko cyabonetse ko ari Zari postinze video n'amafoto bibereye nyine hari kwa ciringa na Diamond mu ino misari mu yabira aba bagore nabo nyine bazomukwegera happy Tanasha ngo bamubonye imodoka yahawe na Diamond mu misi heze induru Zuchu yari yagizana follow kuri Instagram yiwe mugabo bongeye guhuzwa na anniversaire yiwe uwo nawe uwo Zari hayabira rega Diamond azicarimwo aziceka rakora music vraiment ugaje kwa video rubamba n'ifoto ni video inyuma ni video imbere irimo business ofite ko irabukunye irimo business ya show business kama tuvuga inyuma no kiundani ni video irimo novuga bivuga iki je natwa tugenda badatwengera nabyo abantu uko byo biri kose nta kundi Diamond yo bazi yuko yajyamaye na Zari zeka ko n'undi mutipe ku ruhande wiwe Diamond veneke kake kumujya nta kundi Zari yo ari kumwe na Diamond yajyamanye na Zari utana n'umwana Diamond ko n'undi mukobwa ku ruhande kake kumujya Zuchu yajya wowe rose ni wo muntu wa mbere uvuga yuko ubino Mr Atonye yewe apana ngo Atonye hapo muri ya video ya munsi ariko ni mu gihe kwa mama wa Diamond okay Zuchu bavuga ati we pembeni uyo Erega Zuchu no musa pembeni uyo bavuga bote bamushira ku ruhande ntibamwemera Zuchu Erega ntibamwemera ofite bo ikivugwa impamvu atamwemera ni ibintu bo ibivugwa ni ibintu bo barapfuye ndavuga mama wa Diamond na mama wa Zuchu Khadija Kopa bashaka kuba barapfuye kuko igihe Zuchu yari muri Wasafi yamaze imyaka 4 atarasinyishwa rero Khadija Kopa cyashavura cyane kubyo zatanga uzavuga amajambo mabi azavuga ati wowe ni uko watuma umwana wanje ndasinyishwa ati wowe umuvyeyi w'umuvyeyi wa Diamond gende mubwira nsinyishize umwana hama amusohora Diamond nawe kumusinyisha aca musinyishirizamwe kwa ndani oya taho kumusinyisha abanza ko abo muririmbye wiwe mu nyuma ca haro nkuko Diamond nyene amaze kubona ko Zuchu amaze kushaka amahera menshi amamiliyoni ugati je gute shaka kugushira investment nkizi ku mukobwa nk'uyu hashaze undi mugabo from nowhere mugabo ntati yacafa gutwara umugore kandi yuko Zuchu yoba yasinye muri Wasafi atarabonana n'umuntu numwe oya bijya nivyavuga ayo majambo naye aravugwa bijya nivyavuga ntawe yazi bijya nivyavuga ko wibuka mu ex wa Zuchu yamugabiye umuduga wa Zuchu yagiramwo Fox binzira yaramwitwariye ex we yamugabiye umuduga yakomugaye umuduga uko nyatacabaye rubamba nico kibazo ni nk'ibi vya Aria Star wo muri Nigeria ariko ambato bakundana na Rema yavuze ati Jeremy dukundana nitwe tunakundana nawe tuzinanye turazinanye nk'umuririmbyi mugabo nitwe tunakundana ati impamvu tuje tunagendana nyoga na Rema hama ntubikore cyane ndakora navyo ndakora ndacari isugi ariko sha niko yivuga naho ujya uvuga ngo ntarakora wombye ko Zuchu yavyawe na Kopa na bitutsi vyo n'amajambo yiwe wakavuka ku bavyeyi umwe yarongoye n'abagabo nka 10 umugabo na so papa nawe yarongoye abagabo nka 10 nyene abagore nka bangahe we nawe ureke kuguma ucuma we nawe ugacuza mu marayika abari bikunda ijya nivyo bavuga kugeza gucisha ikirenge mu cande ico bavyeyi ari ibintu bidashoboka ariko kandi rikiryoshe nuko ubu tuvugana Biggie Diamond kubera ha birthday party ya Zuchu yoba yaraye amugabiye inzu nziza iri muri Afrique du Sud ikibazo reki hari iyo nzu agiye muri Wasafi oya mu vy'urukundo yemugaye mu vy'urukundo ngazo imusigira nyene aya ari vy'urukundo mu byo bazofata Wasafi ivyo ntibijamo ngo nivyo pambana uvyare kwa Diamond nuko yo vyantiye muhebera abwo ntanapima aho hatari nuko mukumira amateka atora ubambo tumira amate cyo tuza kwa Yago hakubwira ngo ndavuga